commercial nkuko mubibona niteka kuba turi kumwe namwe no munsi iteka tuba turi kumwe n'aba baririmbyi bo mu gihugu cacu twebwe rero nkuko mubibona nkuko maze imisi muvyumva mu ntumbero yo kugurura kino kigo cacu twariyumviriye yuko twoshira imbere n'ibisanzwe bigize igihugu cacu ari umuziki na business nkuko mubibona amatante turimo aha niho hazobera business expo izoba mu gitondo mugoroba habe ibirori bitandukanye guhera isaha za 17h gushika 23h. Le 13 tuzoba dufise finale ya competition ya danse ama présélection aza gutangura no munsi hama muko mwavyumvise uwa mbere akazoba ashobora gutsindira ibihumbi 800, uwa kabiri ibihumbi 400, uwa gatatu ibihumbi 200. Ngo n'umunsi wa 13 ama le 14 naho tuzoba turi kumwe n'umugwi wa Bantu Boy aro mubona bari ngaho imbere yacu. Muri make rero nivyo tugira dutangure tuvuge gatonyi vya business expo izoba ngaha itariki ya 13 ariho umunsi tuzokugura officiellement kino kibanza. Hama muri ivyo onye ndafise umwe mu dukorana ngaha mu bijanye no gutunganya kino kigo yitwa Niyongere Remo ari wariwe ngira mpijambo kugira ngo ashobore kubabwira ibijanye n'iyo business expo. Hama turaza gushobora tuze kubazanya ibibazo turaza kubishura kuvyo muzaba kuba mufise. Murakoze Remo.